Mwiriwe mwaramutse mwose mwaherereye kumeze neza kuri CCTV mu kiganiro tubwira abaje batandukanye bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere nk'uko mubibona twaba turiko turagerera abantu bafite ibintu bariko barakora byo kwiteza imbere bafise imigambi mishasha itandukanye n'iy'abandi cyane agakora iy'abandi mugabo ifise akabijya gusumba abandi bose rero turi kumwe n'umuwacu tumusaba yidondora kitubwira indisanza gukora koze kuduha karibu icyo widondora ama Janet wa izina ry'abavyeyi nitwa Fabrice Kizakimana ariko benshi banzi ko nitwa Darasa canke bakanyita CEO of Ibikomo ko niryo zina ry'akazi muzasanzwe nkora ubudodo bwo kwambara ku maboko canke mw'izosi canke mu nda canke ku maguru no mu nda hose harambara ngaho nyene bavuze ngo CEO Ibikomo yego kubera iryo zina iryo zina naryise nk'iry'akazi kuko umuntu ashobora gukora ikintu akacitira izina yiyumvamo canke izina ashaka. Ndakunze kubona ahantu henshi bafise ku maposte yabo cyangwa waposte ibintu biduga ruguru abo ruguru nkabona abantu basanzwe bariko barapostinga ibintu vyabo kubera basanzwe bafasha publication kandi dusanzwe dufashanya muri badufashanya ugasanga hari abakuru baramukeneye nkagerageza uko ashoboye kubasongera babashikire ngene ashobora gukambara yego abashuri benshi b'abakobwa abahungu barakunze kwambara ibikomo reka wowe kandi gukora ibikomo wawiyumviriye gute utandukanye naho niyumviriye hari ikintu maze ugikunda uragira umutwe wo kumenya imvo n'imvano y'ivyo bintu kugira nawe ushobore kubikora nico catumye ndabikunda canangura kubikora kandi ndabikundisha n'abantu kubera abantu muratse mu barabara hirya no hino usanga bavyambaye udusubiramo neza ukamubara kubera naje sinari bwamenye izina ryabwo nguko abandonera umwe wese yambwira ati kenshi bavyita ngo ni ibintu vyambara abafumu oya sivyo rero kenshi nubwo hari n'abashora ngo bambaye vyinshi ngo cabona ko ari abafumu paul keni nko gushatsa nkaho uba wambaye isheneti canke isaha ukabona ukuboko kwaberewe jewe si kubera namenyereye kuvyambara sishobora kugenda atana kimwe nambaye ucumenga asi camera nk'umuntu atambaye impuzu nk'umuntu ari gusa ndibaza uri gusa utambaye nawe uriyumva ati ndi gusa sinambaye ubwo wambaye impuzu urumva kamere ko wambaye nico gituma kenshi usanga je ndavyambaye aho ugeze uno munsi uza gushika hehe ndazi uko natanguye naho ngeze uno munsi narabonye akarusho hagati yaho natanguriye naho ngeze uno munsi kuko ngitangura ego naratangura nararonka abakiriya mugani vyari vyahatari vyari vyacane gose ariko uno munsi naho mba nabuze sinshobora kubura umukiriya n'umwadondera basi ego ko bimwe vyagiye biramfasha izi muvyeyi yamfasha usanga harabaho n'igihe usanga umuvyeyi kuvuga ati naho urambaye neza nabona turiko niga kure namugurira agakineze ndagirako mugivyo vyose kubera kuvaho muri amaboko mu mpuzu ngatangura gukora ubu muvyeyi sinkimugora ati urambaye neza canke ngo ufashe ico mfungura canke ngurira agacu no ndakora kandi ndishimira uko ushobora kuronka kose naba ari ibintu canke bitatu banze ko nabikoresha kugira mbashe kubivyaza n'amafaranga none niho wari wifuza gushika canke uracafise iyindi ntambwe nkeneye tubwire abantu bivanye benshi barakuzi hariho n'abatakuzi bivanye n'ingene twakumenye naho wifuza kuzoshika ntabona n'iyi aho nshaka kuzoshika nuko nanje nshaka gutera imbere nanje nshaka nko mu myaka 2 canke 3 nzoja mu bazotera nanje ndumvise nk'akamaro kiriko iraterereza ibintu bikenewe kubaka
nanje nagira ico nereye nkagira n'umufuko wese. none ingorane uhura nazo mu kazi n'izi ko iyo uriko urakora kenshi nk'ibintu wiyumviye ati nokora ikintu kinoze ku nuko akenshi umuntu aragira ingorane agahura n'ibintu bimufate agashyira mu bikanga wowe nuvuga ko akazi kabura ingorane, akazi kose kaba gafise ingorane ariko nuko izo ngorane ziba zirutana. Ingorane nahora ngira yari mu minsi yera nko kwiyungurutsa ugasanga umuntu ambwiye ati simbarira ako kantu burya jewe ngira mfate urugendo rukuru, ugasanga ndi mu kinama nawe ari kuri hoteli agacambura gushinga, ugasanga umuntu ari mu kanyosha je ndi mu kinama agacambura gushinga. Ariko Imana yarandinje akantu ko kwiyungurutsa k'amaguru abiri ndaronka n'uruhusha kugira nshobore kurengana aho haba habuze ico kurenganana no kwiyungurutsa. Aragira ubuntu birafuma birafuma yaho umuntu ashobora kumbwira ati sanga kuri kotawukana akamugira akadugane agasengana. Izindi ntambamyi nkunda guhura nazo n'abantu basanga arabizigwa kuri jewe ashobora kubaha ideni ry'utwo tuntu ariko umuntu bagaruka bampemukiye ntashobore kandi mba ndabazi kandi baba bari barigeze no mwishomero. Horo naciye mvuga ati ubu naho nzoba ndakuzi naho tuzoba tuvukana nta deni nzoguha, uzompa amahera hanyuma nanje ndakwizora ntumva kuko umuntu usanga yarampemukiye ni wa muntu navuga nizeta naho namuha 50 akabidugana ngo ubu azomurikira. Uyu muntu yarandondera ndumva nyine turiko turayaga arambwiye ko kanama kimwe nawe ntabwo 3 canke 4 bizomunanira kumurikira, ariko vyarangiye mbona atakiriko atakivamo ari kumurikira benshi cyane tumaye ndabigenza uko. Dufatiye ku mbono ubundi dufise kuba cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2040 bavuga mu 2060 mu 2040 Byose kuvuga mu Gifaransa abana ni iyihe mbona kazoza ufise? Mbona kazoza afise igikuru nuko Imana ibigutije amagara gutiza bene gutiza inkomezi nahindi bisigaye Imana ibifise uko yabiteguye, kuko ndashobora kuvuga ati ngo muri 2040 ishiro 2060 muri neka kazoza nzoba afise imodoka, ugaca usanga hari ukuntu kandi nawe imodoka yavuye mu bikombe, ugaca usanga hari ukuntu Imana yateguye imigambi yayo igacinshira mu bindi urumva zishobora guhara. Nico gituma nashobora kuvuga ati mu 2040 nzoba niteze uko canke nzoba niteze uko, ariko bifasha gusa gukora cane sinebwe hanyuma ibindi nkasenga Imana akaba ari bifasha kuko ni intama. Natwe turiyumvira tugategura tukavuga ati jewe mu minsi iza nifuza ko nzokora ikintu kiniki bishobora kuba kacibwa kubunda mugabo icyo kintu kiba ari icyifuzo. Icyo cyifuzo rero niko ndabaza ati muri mu gihugu Burundi bwifashe mu 2040 n'ubundi buteye imbere mu 2060 bivuga ivyo wifuza. Ibyo nifuza byoba ari byinshi ariko twese ntabwo twifuza ahantu yoba canke inzu yobamwo yaguye, ngo ari imodoka canke ari moto ntabwo tuba vyifuza. Ngo ivyo navyo buri mu vyifuzo vyanje noba nifuza muwo mwaka wa 2040 na 2060 ko noba afise ahomba nkagira kongera niyunguruza atunga n'umuryango kuko nta muryango ndagira. Kino gihe tuvuga ngo abantu tukiye ngabo sinibaza ko ari ivyo ahubwo abajene benshi baricaye ntacyo bariko barakora, turicaye tubaza amaboko twarifashe neza baturindiriye ubuzima zoduha nk'abajene ba kino gihe bahari kugira ngo bashobore gukura amaboko mu mpuzu bakore nkabo. Ngo ico nohano urwaruka nkanje
ndibuka je ntaratangura gukora ibikomo si ukuvuga ngo naca nja nkaryama hari igihe ukenera gukora nuko ukabura ahantu ukora hari igihe ukenera aho ukora ikiyeto ukagenda ugahiga aho ukora ikiyeto ukahabura hari igihe wowe ufise ingabire yo kumenyesha amakuru nuko ukabura umuntu aguha akazi kandi ufise iyo ngabire ndibaza namuraba mubibona nawe uranabiciriyemo warashoboye kwirondera akazi mu rugo nyine narirondereye muga ko narondeye ahubwo mu mugisha Imana yangiriye cyane n'ababikora kuko ari abo mfise nzi babitanguriye rimwe babikora byo byarabateye kuba amazi ngo babona ko atakintu bariko barakora babona ko atabakintu bariko bararonka muga ikintu cyose kiba kirimo umugisha w'Imana ngo nkashanura abajene rero so kuvuga ati ngume mu nzu ryamye ngume kuri telefone ahubwo bashobora kubaza umugenzi wawe uti tijenere muhera ntaho ndangiye n'ahantu manza basi gukora ikiyede ntaho ndangiye basi n'ibiro bakeneye umuntu yoza arakoropa bijya akazi kabi niko kabyara akazi keza karya akazi uriko uragaya ejo canke hirya y'ejo ushobora gusanga umugisha wawe ariko ukora ibintu bibi arashobora kuza umuntu akabona umwete ufise mu gukora akakubwira ati ndahumuri yawe uja gukundandariza nk'ikioske reka ati simarime kashi nguha n'ijiro uza kubinkora urumva ibintu byose n'umuhezagiro w'Imana ndibuka nk'igikora ibikomo arana twahora tuba ca umuntu ahageze ko abomora yubake aca tubwira ati wewe guma urandare impamvu uranshobora ibintu ngo harageze igihe rero ndamubwira ati nyongera umushahara aranyongera aca mbwira ubona utabishoboye genda aca ndagenda ahantu ndibuka narahavuye nk'ukwezi kumwe canja gusatura amatafari niho rero naca ngira uko nshoboye kwiga ibi vy'ibikomo rero vya bindi vyo gukora amatafari vya bindi vy'izamu badabipfuyemo uno munsi ndashobora kwibeshaho ndashobora kwigurira impunzu ndashobora kuronka ico mfungura kuri vya bindi vy'ibikomo mugo igihe naraririye uwo mugabo igihe naraririye iyo zamu canke igihe naja gusatura ivyo vyose sinari bwaronke mwayingene mabironke nk'ubu ubonye haje nk'umuntu akavuga ati ndafise amafaranga uteye imbere uteza imbere abandi mu kubaha akazi nuko bariko barabivuga ati ati wewe ko atukorera ngaha hamwe uzoza hakoropa ugatanga akazi k'umuzamu ugatanga akazi nk'umutara amafaranga yarafatira afatije ntabwo amafaranga abajene bakore imigambi kwayo mafaranga noronka icambere nuko nokenera ikibanza ciza nkoreramo kandi maze kuronka umutahe wumva ivyiyumviro bica vyiyongera nca ndondera abandi nka babiri tuca ndabashiramo tugafashanya urumva hariho abandi baba bakenye kandi mbona bafise umwete wo gukora nca ndabahamagara ati ngo dufashanye nk'ubu je ndashobora basi kuba ndi nka seo nyene w'iyo bendi seo w'urwo ruganda aca mvuga ati ukomande tuzoshikira iwanje vyose nuku wowe rero ko ndakuzanye aha wowe uzoza urandika wowe nawe uzoza urabishira abakiriya nanje nzoza ndababwira ati abampaye akazi naba nabo iyo niyo ntumbero nyamukuru nari nkeneye kugirako gusa biracasaba nkigiye nkora muga umunsi n'umunsi bizokunda ko niyo nteguro nkeneye ufise n'umugambi mwiza kugira ngo utanga adresse ubona mu bisanzwe n'ibyo nuko nawe usanzwe mvuze uko nkora jewe abandi usanga dufashanya gusa nuko usanga tutari ku kazi kamwe muga tuba turi ku kazi kamwe ugasanga undi nawe utundi arimo mugahageze ko ndonka amakomande menshi nimubwira ati dufashanye ndafise nk'uwo dufashanye yitwa Inosa ndafise n'uwo dufashanye yitwa Feredina musanze mukorana nyene mwese murafise n'imitahe cane ari waje gufasha imitahe rero gusa ndashobora nk'ubu ndose nk'akazi gakwiye ushobora kuvuga ati naka fasha utuntu kugira dukore akazi k'abandi tugatangira kerekana hariho n'ubundi nyene ashobora kubwira ati fasha utuntu urumva ivyo biba mu gihe akazi kabonetse
nuko urumva hamwe nk'iyo mitahe ibonetse duca tuja ahantu hamwe rero bakaguma aho tugaguma turi hamwe rero tugaca dufashanya ku buryo yaba ka kazi gato canke gake tugasabikana urumva baca bidusaba ubundi mwete gushiramo ingufu kugira abakiriya biyongere hanyuma kubogera ico badufasha canke bashaka kudushorera ngo murashobora kutwakura ku nimero yacu ariyo nyine y'akazi 61 576 ubusa 77 576 ubusa 77 Uwasha ntukuvuza kubasanga bakorera aho dukorera kubera ikibanza urumva nyine tutararonka turacakorera ahantu bavuga ifata kibanza nko muhira ni mu Kinama mu Kirasazi ku Gicumbi yego bandi y'abashingira abadivantiste ucubaza tumupangu ka directrice dusanzwe turangurira umugambi abakunzi ba ICTV bibaza yuko umugambi wa mwawumvise ibyo ikangura mwabyumvise bakeneye kumushorera kariho umushorere abazamukeneye amashusho kumurondera ku nimero yiwe yatanze canke mukaduca kuri ICTV turashaka kumubashikiriza canke turashobora kumubashikiriza canke tukabashikana asanzwe akorera canke tukagerageza uburyo bwose tubahuza reka tubashimire mwese mwariko muradukurikira dushimira n'umutumire wacu shimira bariko baradukurikira bakoze cyane ndashimiye cyane mwebwe mwaranyiyumviriye abamenyesha amakuru Irahine hamwe na kameramani Artire bariko baradufata amasanamu ndabashimira cyane kubona mwanyiyumviriye mukama kano kanya si bose bahora bashobora gukama naho maze gukorana n'amazi batari make ariko n'ubundi mubamba hafi aguma mu biganiro shimira n'abakunzi ba ICTV ndabasaba yuko twakurikirana tukagira sabone tukagira partage subscribe tukaza turakurikirana TV yacu maze kugira tutaraba urwaruka hirya no hino ruko rwiteza imbere burya barashobora no kwiteza imbere baravye ibintu mu telefone ukaraba ingene bikorwa ugakurikirana ivyo bintu hanyuma ukavyiga kuko natwe muvyo dusanzwe dukora hariho bimwe tuza turaraba ingene bagiye barabikora tukagenda turabikora natwe tubikora nabo ariko turagerageza basi tugatera kopi bikaboneka kumenga aribo babikopye murakoze cyane murakoze namwe mwese mwariko muradukurikira turabatumiye kugira subscribe mukurikirane ibiganiro bica kuri ICTV bikaburira mwebwe abajene kugira ngo namwe mukore biteze imbere ufise icyo ushaka gushikiriza ufise icyo ushaka kumenyekanisha kuri ICTV turabibafasha karibu cyane mudushikire mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'iwanyu n'ibikorwa by'abarundi bose bimenyekane murakoze cyane kugira ngo